nga mu Burundi hariko harategurwa amatora ariko kandi turiko turanatangura umwaka wa 2025 benshi barakomeza kugenda bibaza kumbona kazoza z'u Burundi ndetse n'intumbero y'u Burundi ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye mu gihe abanyagihugu bama barakomeza kugenda barahura n'ibibazo biremere cane mu Burundi. Ibibazo ni byinshi ndetse n'amakuba, benshi baremeza neza yuko uyu mwaka wa 2024 duhejeje gusozera by'umwihariko Evariste Ndayishimiye igihugu yagitaye mu kangaratete nk'uko byoma bigaragara, mu gihe benshi bariko barashimangira yuko u Burundi by'umwihariko bwo kabaye ari kimwe mu bihugu byiza biremereye cane. Igihugu cyaragiye kirahura n'ibibazo biremereye cane, aho benshi bashimangira yuko intwaro ya CNDD-FDD guhera muri 2025 by'umwihariko ishobora kuzaba ari akamaramaza gakomakomeye cane. Guhera 2015 mu Burundi CNDD-FDD niyo yari ifise uburongozi bukuru bw'igihugu, ndetse na nisaha biragaragara yuko by'umwihariko atantumbero ifise yo kuba yorekura ubutegetsi. Hari benshi bavuga yuko rero ari ikinyoma kiremere cane cya CNDD-FDD kuri viziyo 2025 by'umwihariko duhejeje gutangira, ariko kandi tugiye kurabira hamwe rero ese 2024 duhejeje gusozera Evariste Ndayishimiye yoba yarafashije iki u Burundi, yoba yarabugejeje kuki. Ni mu gihe kandi nga mu Burundi turiko turitegurira neza amatora yimirijwe nga muri kino gihugu aroza gutangura 2025 nyine y'abashinga amateka, akazasozerezwa n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba muri 2025 nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugira bivuga. Gushika ubungubu rero abategetsi b'u Burundi by'umwihariko barakomeje kuzana injyane mu burongozi bw'igihugu, mu gihe batari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ko rero by'umwihariko kwamirira canke gukumira batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo babashe kuba bo kwitoza mu matora yimirijwe mu Burundi arakamaramaza, ndetse by'umwihariko ari ibara riremere cane. Benshi barashimangira yuko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ariko ari kwegera ibihe biremere cane, mu gihe by'umwihariko aherutse kugenda arafatirwa ibihano biremere cane kubera kutubahiriza ndetse no guhanyora agateka kazina muntu. Benshi barashimangira yuko by'umwihariko ibihano by'u Burundi bishobora kongera kwibonekeza, mu gihe batari bakeya bemeza ko mu matora yimirijwe mu Burundi n'undi Honorable Kizigenza Gatogwasa ari we yaratsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu, bikaba byaramaze kugenda biriko birerekana neza ko adashobora kongera kugirwa icyizere cyo kuba yo kwitoza muri ayo matora. Benshi barashimangira ko seni ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye na CNDD-FDD bariko barashaka kuzana indyane mu banyagihugu b'abarundi, bakaba bariko barashimangira yuko by'umwihariko rero sentare na inyuzwa ijejwe gukurikirana ibwirizwa shingiro by'umwihariko ikwiye kurenganura abategetsi ndetse n'utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Mu gihe kandi mu miryango igiye itandukanye mpuzamakungu nk'umuryango umwe bwa Buraya wama wagiriza u Burundi cane cane by'umwihariko n'umuryango uharanira agateka kazina muntu Amnesty International wagiriza u Burundi by'umwihariko gukomeza kwibasira atavuga rumwe nawo n'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse by'umwihariko n'amenyesha makuru n'indi migambwe itegamiye kuri leta idaharanira n'inyungu zo politike ikomeje kugenda iribasigwa. Barakomeje gusaba Evariste Ndayishimiye ko yo kwikubita agashi akava mu gacereri ndetse no gukomeza ibyo arimo arakora. Mu gihe kandi nga ku butaka bwa Kongo urugamba rukomeje kugenda raba urugamba ruremere cane, umuryango umwe bwa Buraya elo by'umwihariko ramaganye by'umwihariko ukomeje by'umwihariko ifatwa y'umujyi wa Masisi n'inkengero zawo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wigaruriwe n'umuhari w'inyeshamba wa M23 mu mpera z'icyumweru giheze nk'uko byoma bigaragara. Gwari urugamba ruremere cane, bivuga ko rero gwaguyemo abasoda benshi ndetse batari bakeya bafatigwamo matekwa canke bafatigwamo mpiri, ariko kandi FIDC ikaba ikomeza gushimangira ko yiteguye gukomeza guhangana ndetse no gukora iyo bwabaga kugira ngo bakomeze kugenda barigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese turabira hamwe byinshi biriko biravugwa, twibanda ku idonidio ry'amakuru akaragaruka ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi nga mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, kaze kuri mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe mwese. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu. Kaze kuri mwese.
mu gihe mu Burundi turiko turitegura amatora by'umwariko ariko witegereje biriko biraba mu Burundi ndetse n'intwaro ya CNDD-FDD benshi baremeza neza yuko vision ya 2025 ari kinyoma kiremereye cyane mu gihe bariko barasubiza inyuma amaso bakareba ibyabaye muri 2024 bagasanga atana kimwe by'umwariko babashije kuba bagezwaho n'ubutegetsi bwa Gitega. Muri ruheshi 2011 leta y'u Burundi yarashize ahabona rero imbono yayo by'umwariko kuko ngene Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2025 intwaro ya CNDD-FDD yari ihejeje by'umwariko kwiha urupapuro rw'inzira by'umwariko izogenderako mu guteza imbere Uburundi mu kiringo c'imyaka ihererwa muri 15. Amanama menshi yarakozwe, ivyigwa byarakozwe, igicapo by'u Burundi by'umwariko muri 2025 byaracapwe. Ndibuka by'umwariko baratwereka ingene rimwe rero by'umwariko mu bisagara by'umwariko nka Rumonge, Nyanza, Las, Gitega, Ngozi bizoba bisa muri 2025 baraturotoyesheje bikomakomeye cyane. Kugeza ubu mu Burundi by'umwariko haribonekeje indyane zo muri politike, abatari bakeya barakomeza kugenda baragaragaza by'umwariko ko nubundi ibiriko biravugwa ndetse n'imbona kazoza Uburundi bwihaye ataho by'umwariko bizoca biragera. Bakaba basaba yuko rero Variston Ndayishimiye by'umwariko yotanga imihoho akava ku butegetsi dore yuko atacyo ariko arageza ku banyagihugu. Muri 2011 rero idolari rimwe rero ry'amanyamerika ryaravunjwa by'umwariko amahera by'umwariko y'amarundi by'umwariko 1291. Inyuma y'iyo myaka rero 15 duhendwa by'umwariko ngo hariho rero imbono leta ifise rero idolari riravunjwa ayarenga 7,000 by'amarundi by'umwariko nta n'umutegetsi numwe yari acubahuka by'umwariko kuvuga ko rero iyo mbono iriho kugira abarundi rero ntibibuke ingene rero babeshwe kuva rero kwigenekerezo rya mbere ry'ukwa mbere 2025 by'umwariko twaraye twinjiye rero mu mbono nshasha Uburundi bwifashe muri 2040 by'umwariko Uburundi buteye imbere muri 2060. Niba rero imbono ya mbere ya leta ya CNDD-FDD yaradutaye mu kaga, tubona iki rero kizotuma iyi ya kabiri iyo rero izoca iragera. Vision ya 2025 yari yubakiye by'umwariko ku nkingi zitatu zihambaye mu Burundi: kubaka ubumwe rero bw'abarundi ndetse no guha umutekano igihugu. Tugeze muri 2025 indyane hagati y'abarundi by'umwariko zaragarutse, impunzi zarasubiriye kubaho rero hafi inusu by'umwariko y'umumiliyoni by'umwariko. Bamwe rero mu barundi bitwa abenegihugu cane cane by'umwariko aba CNDD-FDD, abandi ari abakeba babanzi b'igihugu. Imigwi by'umwariko y'abagwanyi by'umwariko yarasubiriye kubaho, ibitero biraduka amabatayo by'umwariko ari muri RDC guhiga abagwanyi by'umwariko. Ubwoba bwaragarutse mbetse mu Burundi. Iya kabiri kugabanya ingwirirana by'umwariko y'abantu ndetse no kuronsa imfungurwa zikwiriye imiryango. Tugeze 2025 imfungurwa zarazimbye cyane, hariho rero abarundi basigaye bafise ikibazo gikomakomeye cyane cyo gufungura. Guheza ubushomeri ndetse no kuduza ubutunzi bw'imiryango. Tugeze 2025 ubushomeri bwariyongereye ku rugero by'umwariko ruteye ubwoba, ugwaruka rwinshi by'umwariko rwarihebuye ku buryo rero ruteze ubukiriro by'umwariko kujabuka hanze. Uburyo rero bw'imiryango bwarakororotse by'umwariko cyane kubera iduga ry'ibiciro be n'ifaranga ryarataye agaciro mu rugero by'umwariko rukigeze rubaho rero kuva twikukira nk'uko byoma bigaragara. Kugwiza by'umwariko ubutunzi bw'igihugu ku buryo rero Uburundi bwenurira ibindi bihugu rero ibyabaye nk'ibigira n'izina by'umwariko twobiha. Uburundi carahindutse igihugu cyanyuma mu bihugu nka byose byo ku isi. Kugwiza inyubako n'amahinguriro by'umwariko biduza umwimbo. Muri iyo myaka 15 hubatswe fomi ya Nkurunziza na Bunyoni by'umwariko nta rindi hunguriro riboneka ko rikomakomeye cyane Uburundi by'umwariko bwaronse amahinguriro
akomakomeye cyane Uburundi bwari bufise Sosumo rero Burarundi Kojerako Kotebu asa by'umwariko nayagiye asubira inyuma menshi ntagishobora kuronka rero umwimbu ukwiye abarundi by'umwariko tube rero by'umwariko turaretse ibyo rero dushora hanze amasosiyete ya leta yari yubatswe by'umwariko na President Bagaza nka yose ariko rero by'umwariko aradupfana turorera ubusuma rero by'umwariko n'ubunyangizi buyagejeje habi ayandi abategetsi bashaka rero kuyahombesha nimaka ngo bayagurire rero by'umwariko ubusa amasosiyete yandi avugwa ko agira rero yubakwe aba ari yaba generali bo muri CNDD-FDD amasosiyete yimba ubutare by'umwariko yarabayeho ariko kandi ntaco yinjije mu kigega ca leta umufuko w'abategetsi bo hejuru by'umwariko cane niwo rero wabombetse by'umwariko igisata c'igitoro by'umwariko n'amasoko ntangangu nicyo rero by'umwariko kingi cyabayemwo ubusuma rero budasanzwe none tugeze muri 2025 ikibazo cyo kwiyunguruza by'umwariko atari cyo kibazo nacyo gikomeje kugenda kigaragara kugabanya ibitigiri by'abatazi gusoma rero by'umwariko ndetse no kwandika no gusohora inshabwenge zikomakomeye cyane zishoboye ihiganwa n'ibindi bihugu tugeze 2025 ubumenyi mu mashuri by'umwariko bwarakorotse by'umwariko cyane nayo abatwara igihugu barasigaye bitwegera by'umwariko ngo ibiharuro ntibifata inswa ubunungu bwarahawe inshincaro by'umwariko ca mbere mu gihugu gutigita by'umwariko muri CNDD-FDD niko gaciro ka mbere kurusha ubumenyi nk'uko byoma bigaragara kuduza ubutunzi bw'umunyagihugu by'umwariko ku mwaka PIB by'umwariko bukava ku madolari 137 twariko rero muri 2008 tukagera ku madolari amajana 730 muri 2024 abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko byari byitezwe turangiza 2024 rero tugeze ku madolari amajana 238 no kuvuga hafi ica gatatu ca ya ntumbero viziyo ya 2025 yari ifise hagati aho ngaho rero ababanyi bacu mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda bari biteze kuba rero bashikiriye umwimbo by'umwariko ku munyagihugu ungana n'amadolari 1068 ni ukuvuga inshuro zine rero y'abarundi aho niho rero byiboneka mu gihe mu 1993 PIB y'u Burundi yari hejuru y'u Rwanda nk'uko byoma bigaragara Viziyo ya 2025 by'umwariko yaravugaga ko tuzogera kuri iryo tarambere biciye mu gukomeza intwaro ibereye gukomeza ubutunzi bw'igihugu gukenurira by'umwariko ibindi bihugu kuduza biboneka rero uko Uburundi uko Murundi abayeho kuri turi bubibone rero yemwe byose by'umwariko byaca nk'ibyarangiye benshi baravuga yuko rero atacyo twakwitega by'umwariko kuri ibi biriko biravugwa ku mbono canke ku ntombero ya 2040 mu gihe Burundi bubandanyije gutwagwa nk'uko rero bimeze muri kino gihe nta kizere na gitora kiriko by'umwariko kiriho mu gihe intwaro ya CNDD-FDD itashoboye rero kunywanisha abarundi ikibandanya by'umwariko kubaryanisha ndetse no kubagwanisha nta kizere kizoboneka umushinge by'umwariko wa mbere kuzoba gufatanya abana b'u Burundi ndetse no guha agaciro ubuzima bwiwe intambwe ya kabiri izoba intwaro ibereye nta gihugu rero kizotera imbere gitwarwa mu bujanja by'umwariko n'ubusuma intambwe ya gatatu no guha rero ikibanza ca mbere rero inshabwenge iby'ubutigisi by'umwariko mu mugambwe bigakugwaho intambwe kandi yindi ihambaye ni ugushigikira biboneka rero abagwizatunga ndetse no kugwiza inyubakwa y'amahinguriro nta mugwizatunga rero azigera yizera igihugu kitagira rero ubutungane bwigenga kandi kitagendera by'umwariko mu mategeko kubahiriza demokrasi ndetse n'agateka kazina muntu byoduza ku rugero by'umwariko rudashobora kwibaza none kuko ibyo abategetsi by'umwariko tubona ba CNDD-FDD boca barabishyira mu ngiro benshi rero niho bahera by'umwariko batajya umunwa bakagaragaza neza yuko CNDD-FDD ikwiye guca iratanga imihoho ikava ku butegetsi ikareka by'umwariko abasanzwe barafise by'umwariko ubwenge bwo gutwara Burundi bagaca barabutwara dore yuko bashimangira ko ataha Burundi bariko barabugeza
mu gihe kandi Burundi bukomeje kugenda burahura n'ibibazo bigendanye n'amahera mvamakungu bwararungitse abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Benshi barashimangira ndetse bakanagaragaza ko by'umwihariko ari iyindi ngingo iremere cyane ikomeza kujyanisha abarundi. Cyakora bivuga ko abarundi bakomeje kugenda bararonkera amahera rero by'umwihariko mu ngwano za Kongo. Icyakora abasoda bagwana iyo ngwano ubu atacyo baca bararonka. Tugaruke by'umwihariko ku bikomeje kugenda byamirizwa n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya rero uharamaganye ukomeje by'umwihariko ifatwa ry'umujyi wa Masisi n'inkengero zawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo warigaruriwe n'umuhari w'inyeshamba wa M23 mu mpera z'indwi iheze. Rero ishishikariza M23 rero kuva muri uwo mujyi aka kanya ndetse no kubahiriza agahenge mu buryo rero bwuzuye, ikanasaba u Rwanda kureka ubufatanye bwawo na M23 ndetse no gukura ingabo zawo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ntacyo umuhari wa M23 wari watangaza ku mugaragaro kuri iri tangazo rya ERO, ari naryo by'umwihariko igihe cyashize by'umwihariko wagiye uvuga ko icyo ukora gusa ari ukwigwanaho iyo utewe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo. Nyuma yuko rero ufashe sendra ya Masisi by'umwihariko kwa gatandatu, umuvugizi wawo bwana Lawrence Kanyuka iratangaje ku rubuga ngurukana bumenyi rwa X yitwa Twitter ko wiyemeje gucunga umutekano w'ibice byose byabahowe kukurinda abanyagihugu bawo n'ababerezwa amahero. Irasanzwe yarafatiriye ibihano biremwe rero mu bakuru ba M23 birimo rero kubuzwa gukora ingendo mu mahanga ndetse no gufatira mitungo yabo. Ariko mu itangazo ryayo ryejo by'umwihariko yaravuze ko yiteguye kwiga ku ngamba nshasha by'umwihariko kubateza ingwano n'umutekano mukeya ngaha muri Kongo. Eho ivuga ko rero ifatwa ry'umujyi wa Masisi ribangamiye cyane umuhati wo kurangiza ingwano ku mubano by'umwihariko ndetse ko ari ingenzi ko impande zombi ziri mu ngwano zagarika imigwano zigashyira mu ngiro rero by'umwihariko vuba ibyemezo n'ibyo byemeje by'umwihariko muri gahunda ya Rwanda. Eho ivuga ko rero by'umwihariko ishyigikiye inama yari yitezwe cyane mu kwezi guheze rero Rwanda muri Angola hagati ya Perezida wa RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Kagame w'u Rwanda by'umwihariko yari yitezwe kugeza ku masezerano y'amahoro. Ntiyabaye ku munota wa nyuma kuko rero impande zombi ntizumvikanye ku ngingo y'ibiganiro by'umwari wa M23. Kinshasa by'umwihariko ivuga ko itazigera igirana ibiganiro na M23 ko ahubwo yavugana n'u Rwanda ruyifasha muri rusange. Eho yanashishikarije by'umwihariko RDC kureka ubufatanye ubwo aribwo bwose n'umwari wa FDLR n'inyeshamba z'abanyarwanda zigwanya ubutegetsi bwa Kigali zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no kureka ubufatanye n'indi mihari yitwaje ibigwanisho. Intambara yongeye kubura mu ntara Kivu ya ruguru rero mu burasirazuba bwa Kongo rero hagati y'ingabo za RDC n'inyeshyamba za M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021. Ubu M23 iragenzura ibice binini cyane byo muri teritwari ya Masisi na Rucuro n'ibice bimwe na bimwe byo muri Waikari ndetse na Rubero. Umuhari wa M23 uravuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, uvuga ko rero bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uburasirazuba bwa RDC bukize cyane kuri zahabu, diama n'amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora za batiri za telefone zigendanwa ndetse n'izimodoka zikoresha amashanyarazi. Ubu bukire by'umwihariko ku mabuye y'agaciro burakomeje gusahugwa n'amatsinda y'abanyamahanga kuva mu gihe rero cy'ubukoloni, ndetse iyo ni imwe rero mu mpamvu z'ingenzi zituma rero aka karere kamaze imyaka yarugwa muri 30 karugarijwe n'umutekano muce cyane. Imihari yitwaje ibigwanisho igenzura ibirombe byinshi cyane mu burasirazuba bwa RDC ndetse by'umwihariko abakuru b'iyo migambwe baragiye barayikiriramwo kubera kugurisha amabuye y'agaciro ku bantu by'umwihariko n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu rero by'umwihariko M23 yarigarura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye birimo Masisi, Nyiragongo ndetse n'indi bice bigiye bitandukanye. Amakuru avuga ko by'umwihariko nubwo rero parike ya Virunga nayo iherutse kwigarurirwa, ibice bya za Nyiragongo nabyo bisumbirijwe ndetse by'umwihariko umubare wa M23 witeguye gukomeza by'umwihariko guhangana ku buryo bukomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda radusumira. Reka mbashimire ko mubana natwe 5 kuri 5 mukomeze kugira ibihe byiza.